Niteka rumunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane bivugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse na politike. Hari amakuru menshi aja atangazwa, bimwe bikavuga ko biba vyagizwemwo uruhara n'urwego rw'iperereza nga mu gihugu c'u Burundi, cyane amakuru abesha ko umuntu yapfuye. Hari benshi bigeze gukorerwa nk'ivyo, mbere hari nimwe mu nkuru zagiye zirashikira abarundi benshi batari bizera ukuri kwavyo. Iyo ikagaruka kuri Hussein Rajabu ivuga yuko ashobora kuba yarapfuye. Iperereza ryo rikavuga ko ryoba ryaramuhitanye mu mwaka w'ibihumbi 2017, mu gihe kandi abandi bo bavuga yuko iyo bakiri muzima nyegeye muri bimwe mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Saho honyene vyakozwe kuko vyarakozwe no ku bandi bafise amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike nko kuri Pacifique Ninahazwe, vyarakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa Ntwarante. Birekorwa kandi kuri Godefroid Niyombare ndetse n'abandi benshi batandukanye, harimwo n'umukenyezi Domitire Kiramvu nkuko tuza kubigarukako. Bamwe bati koko amakuru abesha ko umuntu yapfuye yoba azana na hehe, bamwe bati yoba ari n'igiharuro ca politike. Hari ubutumwa bwinshi benshi bagiye bararonka cyane bw'ababaza niba bo abo bantu bo bakiri bazima. Pacifique Ninahazwe nawe vyamushikiriye. Mu gatondo hari abamurungikiye ibiganiro vyariko biraca mu magroupe WhatsApp imbonera kure, biranashika muri bamwe mu bategetsi, mu nyuma vyazungurutse mu bantu benshi cyane bigeraho no mu bagenzi no mu nshuti ziwe. Hose hakwiragizwa ifoto yemeza ko yoba yashengeye. Ikibazo cyaje kuvuka nuko kuri no munsi kandi yashize ko ku rubuga rwe rwa Facebook agashira ko canke se post igaragaza gatogwa sahari ivyo ariko arayaga bijanye no mugwi severe ku vyo wagiye urakora cyane kubwicenye bwabaye muri Ntega Marangara nkuko tuza kubigaruka ko navyo. Hari abantu babiri rero ngo bamutwengeje cyane muri bose, bamwandikiye bamubaza ngo nankana wapfuye, nawe ati ubwo butumwa uburungitse mu kuzimu rero. Iyo biba vyo ngo vyari kuba bisanzwe, nta utazopfa, hageze umwe wese muri twebwe azogenda. Ngariki gitangaje n'ingene inkuru y'ububeshi nk'iyo itangura. Subwa mbere rero ubutumwa nk'ubwo babumukorako. Muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 barigeze gukwiza hose ko yafashwe n'iperereza, mbere biraca no mu makuru yimwe mu radio yigenga. Umunsi babikora Pacifique nari mejeje gusima umutego waho nari gufatirwa koko. Bica bihurana nuko ikibanza nari mwe ata telefone najanye yo, bukeye nasubiriye kuronka telefone igihuha kigeze kure cyane. Mu mezi yakurikiye harabaye igihuha cavuga ngo nafatiwe ahitwa Uvira mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, banongera koko nafatiwe hamwe na General Godefroid Niyombare. Ico gihe ikibazo bari bafise mu iperereza cari cyo kumenya ko nkiri mu Burundi canke ko namaze gusohoka igihugu. Muri iyo minsi iperereza ry'u Burundi ryarakoresheje amayeri menshi cyane, harimo no gukoresha bamwe mu bitwa ko twari kumwe mu mashiramwe yigenga kugira ngo bamenye neza aho bikeka. Bamaze kurungika intumwa nyinshi zikambura, hari umupfasoni bakoresheje nza numva arampamagaye ambaza ngo ndumiwe kumva wewe ukiri mu Burundi. Turahejeje kumva amakuru yahuri uriko wopfuma utubwira tukagufasha ingene usohoka kuko uri kurashira ubuzima bwawe mu ngorane. Uwo mukenyezi ngo yaravuze ibintu vyinshi ntosubiramwo, ariko vyose vyari bigamije kurondera ko ndabibeshuza nkaca ntanga inkuru y'ukuri yaho narindi ako kanya. No mu bindi bihe ibihuha bene ivyo vyarasohotse, bikunda gusohoka iyo maze umwanya urenga indwi zibiri ntavugiye mu radio canke nimwe kandi ntaboneka cyane kuri WhatsApp. Ariko muri ibi bihe ariko araboneka cyane iyo nkuru ngo yaritanguye gukwiragizwa n'iperereza, mu gihe kandi bikiri muri wa mushuhira w'ivyo President Evariste Ndayishimiye amaze iminsi atangaza ko bamwe baba ari abakozi b'abakoroni. Ngo utazi ubwo buhinga yumva umengo ni inkuru itanzwe, ariko vy'ukuri uburi mu mutego ugamije kurondera amakuru nyabona. Ni igihuha rero ngo kiba kivanze n'umutego mubi cyane.
Inkuru bene izo zibika abantu bazwi kandi bakiriho muri kino gihe zishobora kuva ahantu habiri cyane. Inkuru nk'iyo ubonye izananye kuri YouTube ikazivuga urupfu rw'umuntu azwi ariko ukabona nta kinyamakuru na kimwe kizwi cyanditse ko, bisigura ko ari umuntu yikenereye urubuga rwe rwa YouTube rugenderwa n'abantu benshi. Twarabibonye babikora kuri Mutama Petro Karaveri Mbonimpa arongoye APRODH, kuri Maître Vital Nshimirimana arongoye Fosque, kuri General Godefroid Niyombare ndetse n'abandi batandukanye. Aha hagatangwa impanuro yo kwitondera cyane inkuru zose zihera ku mbuga ngurukana bumenyi, ugasanga nta kinyamakuru na kimwe cyazanditse, mbere kenshi ugasanga zifise umutwe w'inkuru ikivutu canke amafoto afatanije ukuntu gutangaje. Ngo ni ukwitondera rwose inkuru izanana ku mbuga ngurukana bumenyi kiretse yuzi neza bene urwo rubuga. Isoko rya kabiri ry'inkuru bene izo ni iperereza. Iyo barungitse inkuru ibi ku muntu azwi barazi neza ko icitembera mu magurupe WhatsApp na Facebook. Uyibonye aragira icyo yivuze ko mu magurupe iperereza rirahakorera cyane. Bambanga amatwi biperereza baba bariko barakira amakuru yose aca mu magurupe. Umuntu wese afise amakuru y'uwo babitse aca yatanga. Mbeye mwe yishwe niki ko njewe namubonye ejo ahanaka. Mwanguha ico ni ikinyoma, njewe mpejeje kumubona ubunyene. Birashoboka yaramaze iminsi agwaye ariko yahora mu rugendo ahanaka n'ibindi vyinshi. Murumva ko rero iperereza riba riyoye amakuru atari make rikoresheje uburyo buke cyane. Ngo n'abantu bake bazi ko iyo bariko barabeshuza ikintu babonye nabo baba batanze inkuru, kandi bishika utanze inkuru atariyo akabarondera kubakurako amakuru y'ukuri. Abakozi b'iperereza barakoresha cyane ubwo buhinga. Ubu nohanura ubonye ibihuha bene ivyo kwamashishoza neza imbere yo gutanga inkuru yerekeye umuntu. Hari benshi bagiye baragira ingorane, bamwe baranyuruzwa abandi baragandagurwa n'iperereza ry'u Burundi kubera izo nkuru zo mu magurupe. Ivyo ari byose rero urupfu rw'umuntu azwi cyane ntiruteba guca mu binyamakuru bizwi ko bitanga amakuru. Imbere yo kwishura canke gufasha gukweragiza inkuru kanaka, yobaza ati none iyi nkuru izananye hehe? Bene ivyo bihuha bivuga ko umuntu yapfuye biramara igihe kinini. Hari abo bishikira vyaratevye, hari n'ababandanya kubikoresha mu kurondera amakuru. Kugeza ubu hariho abantu bakibaza ko General Godefroid Niyombare cyangwa umumenyesha makuru Domitire Kiramvu ari bazima kubera ibihuha bivuga ko bapfuye vyigeze gukwiragizwa. Abo bantu bose ni bazima. Mu gisata c'ubutungane reka tubananize ku bindi biriko biravugwa Ingozi, aho ubutungane bw'u Burundi ngo buriko burabandanya mu bunenge mu kugumiza umumenyesha makuru Sandra Muhoza mwibohero. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza yarasubiriye kurenguka kuri uyu wa gatatu imbere ya Sena risubiramwe imanza ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu mu ntara y'Icese, ariko tunenge twasubiriye kwibonekeza. Ari kumwe n'abamuburanira batatu ari imbere y'ubutungane bwagirizwa ko buriko burahonyanga amategeko mu ntumbero yo kumugumiza mwibohero amaze mu mwaka n'igice urenga. Sandra Muhoza tukabibutsa ko yahagaritswe muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024. Sandra Muhoza yabanje gupfungirwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi imbere yo kurungikwa mu iboro rikuru rya Ngozi aho ubu apfungiwe. Iyunguruzwa ry'idosiye ririmo igipfungu abamuburanira bayamiriza irementanya ry'ubutungane. Dosiye yiwe yabanje kuburanishwa na sentare isubiramwe imanza ya Mukaza ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yoba yarungitswe Ngozi ariko kubgabo bamuburanira iryo rungikwa ntiryisunze amategeko namwe kuko nta canditse na kimwe, nta tegeko rigenga abo irungikanywe, nta na kimwe camenyeshejwe. Uti nta kintu na kimwe cerekana irungikwa ry'iyo dosiye gikurikije amategeko, nta na kimwe ni irementanya ry'ubutungane rigamije kugumiza uwo mumenyesha makuru mu buroko, niko umwe mu bamuburanira ashikiriza. Ngo nipfungwa ribandanya nubwo urubanza rwuzuyemo ubunenge bwinshi. Uwo yakiriwe muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 gupfungwa amezi 21 yagirizwa ubutumwa yanditse mu mugwi WhatsApp. Sandra Muhoza umumenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga La Nova Burundi yabaye ikimenyetso ngo cerekana igitugu kiri ku bwigenge bwo kumenyesha makuru mu gihugu. Ivyaha yagirizwa harimo gucafuza ishusho y'igihugu no kubiba amacakubiri bibonwa ko birimo igipfungu kandi ko bifise imvo za politike nk'uko bishikirizwa n'abamuburanira. Ifunga ryiwe gushika ubu ntiryisunze itegeko na rimwe, kwaba ukubigirira ububasha wabo mutaye wo kumuhagarika zaba ingingo zari zafashwe ngo ntibikurikije amategeko nk'uko abamuburanira bashikiriza. Parake yoyo ibandanya isaba ko agoma apfunzwe.
nubwo ubunenge muri iyo dosiye bwibonekeza, sentare ya Mukaza yari yamenyesheje ko atabubasha ifise bwo kumuburanisha n'ibindi ariko ifata ingingo. Ni ikintu gikomeye muri iyo dosiye. Sentare isubiramwo imanza ya Mukaza Bujumbura yari ubwayo hatangaje ko idafise ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza. Ariko nubwo yatangaje ivyo, yarafashe ingingo nyinshi, muri izo zikaba zatumye umukenyezi w'umumenyeshamakuru aguma apfunzwe. Kubw'abamuburanira sentare idafise ububasha bwo kuburanisha urubanza ntishobora gufata ingingo n'imwe. Izo ngingo zategerezwa gufutwa. Isubirwamwo ryemewe, ariko kuma umwidegemvyo w'agateganyo birabandanya bisabwa. Bivuye ko bamuburanira basavye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yaremeye gutanguza isubiramwo ry'ingingo zose zafashwe n'amasentare ya mbere kuri iyo dosiye. Ngo ni intambwe nivyo, ariko ntihagije kuko bamuburanira mu gihe akiri mw'ibohero. Ingingo ijanye no gusaba ko arekurwa vy'agateganyo irindiriwe mu masaha atarenga 48. Mu kurindira, Sandra Moza aracapfungiwe mu iborero rikuru rya Ngozi, ikimenyetso c'ishavu ubutungane bufitiye ibimenyeshamakuru vyo mu Burundi ndetse n'abamenyeshamakuru batandukanye. Ni mu gihe kandi ibi tukiri mu gisata co kumenyesha amakuru, umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru ca leta Le Nouveau du Burundi yakubaguye mu gihe ariko arondera amakuru i Makamba. Kwigenekerezo ya 20 Munyonyo ku munsi murantunge ku munsi wa kabiri w'indwi kwihangare y'Imakamba, umugwa mukuru wa Burunga mu buseruko bw'u Burundi, Leopold Maroha umumenyeshamakuru akorera ikimenyeshamakuru ca leta Le Nouveau du Burundi yarakubaguye mu gihe ariko arondera amakuru ajanye n'itangwa ry'ifumbire. Umumenyeshamakuru yarahagaritswe aranakubagurwa na Dieudonné Irakoze umunywanyi w'umare rugwaruka rwa CNDD-FDD Imbonerakure reka cungera ivyo bikorwa. Wayagerageje kumukwega muri ico kizu aca anamutegeka guhanagura ubwo nyene amasanamu yafashwe. Ujejwe yo hangari yansiyo ngingo yanka kwaba isanganya. Abanyagihugu bari muri ico kibanza bagasigura ko zimwe mu Mbonerakure zijejwe gucungera itangwa ry'iyo fumbire zoba zisaba ibiturire kugira ngo bamwe mu barimyi baronka ifumbire nyinshi, abandi bataho uko baje. Bamwe mbere boba bananyuruza iyitari nke igenewe amakaritsiye yabo canke imitumba kugira ngo baje kuyigurisha ku badandaza, bigatuma ababura abandi baronse ifumbire nk'uko amakuru ava mu bene gihugu abisigura. Uti bari bagomba kunyegeza amanyanga bakora bivugwa n'uwabibonye. Inyuma yo gutega ubwoba, umumenyeshamakuru yaciye arondera buramatari wa Burunga Parfait Mboninyibuka yo baciye ahamagara umushikiriza manza wa parike ikukira sentare isubiramwo imanza ya Makamba Arma Bisesere mu ntumbero yo gutanguza amatohoza gutyo yarengutse iyo Mbonerakure. Ngarika abajejwe intwaro hamwe n'abategetsi bamwe ba CNDD-FDD boba baciye baseruka mu ntumbero yo kunigira mu mesho dosiye bagashira imbere kubiheza mu biganiro. Ubwo baranira ubwigenge bw'abamenyesha makuru ngo ivyo zabaye vyerekana kandi ugushaka kwa bamwe bwo kuzivya abamenyesha makuru. Mu gitangwa ry'ifumbire risanzwe ririmwo akamwana wa mama n'ikimenyane, ukwinyuruza no gusumba ikubagurwa rya Leopold Maroha ryerekana intwari itagomba gukorera ngo ku mugaragaro. Nkuko kandi hari amakuru agaruka abivugaho cane, haravugwa iyindi dosiye cyane kwikubagurwa ngo ry'abagabo ririko ririgaragaza cyane. Ngabagabo baba 500 bavuye mu gacerere ku mabi bakorerwa mu ngo. Abagabo hafi 500 barubahutse baravuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 baciye mwishira hamwe abagabo mu gahinda mu ntumbero yo kuyamiriza bakorerwa mu ngo zabo, amabi cyane afatiye ku butunzi, ikintu gushika ubu kitavugwa mu kibano mu Burundi. Ikiganiro kubamenyesha makuru cyo kwerekana rero ukuri kumaze imyaka kwirengagizwa. Ku munsi wa kabiri genekerezo 18 Munyonyo muri Source du Nord mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura, iryo shiramwe ryarashize habona uburemere bw'amabi akorerwa abagabo mu ngo. Uriserukira imbere y'amategeko Boniface Nduwimana atomoye ko abagabo 479 bituye iryo shiramwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 kugira bamenyeshe amabi bakorerwa nabo bubakanye. Uti izo ntaye zerekana ko ari umuruho abagabo bafise, ariko utigera uvugwa. Abenshi baratinya kuvuga kubwoba bw'uko bosuzugurwa canke bigafatwa ibisanzwe, niko vyasiguwe na Boniface Nduwimana.
n'amabi cyane ajanye n'ubutunzi. Kubakorewe amabi abagabo 159 bakorewe amabi ajanye n'ubutunzi, gufatirwa amafaranga ya buri munsi, kwankirwa gukora ku mafaranga yinjira mu rugo buri munsi, gufata amadeni ku nguvu canke igenzurwa ry'ubutunzi bw'ababanye. Ayo mabi kenshi rero ataboneka kandi agoye kwerekana arasambura cyane. Ngabagabo baza kuturaba mu gihe barengewe cyane, benshi barafatwa nabi, baribwa bakigizwa inyuma mu vy'ubutunzi, niko yashikirije. Amadosiye ngo yarashikanywe imbere y'ubutungane, nubwo amenshi mu mabi menshi atorerwa umuti mu kibano akenshi bifashijwemo n'abahinga mu bijanye n'inyifato. Amadosiye 33 yaramaze gushikanwa imbere y'ubutungane. Gishirahamwe ririko rirayakurikiranira hafi kandi rigafasha mu ntambuko z'ubutungane, nubwo amategeko y'iki gihe atorohereza gufasha bitwaye. Kuri iyo ngorane rero iryo shirahamwe risaba isubirwamwo ryimbitse ry'amategeko ajanye n'amabafatiye ku gitsina, ngo buyibanda ku gukingira abakenyezi cyane. Uti n'uguhagarika kwemeza ko abagabo aribo bakora amabi bonyene. Ubu abagabo benshi bari mu magorwa atavugwa, ntibaronka ikibanza cyabo mu mategeko canke mu kibano, niko Boniface Nduwimana yashimangiye. Iyo shiramwe rigasaba iyugururwa ry'ibiganiro ku mabakorerwa abagabo, ikiganiro gikorwa gake mu Burundi. Iyo shiramwe kandi risaba inzego za leta, amashiramwe yigenga n'igisata cy'ubutungane kwemera ko ivyo bibaho no gushiraho uburyo bwo gukingira abagabo bahuriranye n'amabi akogwa. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke sabone ne utarafyonda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi. N'umuzo TV rero Imana iba hezagire.